Amakuru ahari avuga yuko wahora ari umushikiranganje w'ubutungane Artemone Katihabwa yoba yaragerageje guhunga gusa bikaza kumuta ku w'amazi kuko kimwe mu bihugu vyo ku mugabane wa Buraya kuri ambasade yacu ngaha mu gihugu c'u Burundi ariho ibintu vyoba vyarapfiriye. Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nobonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane kubiriko biravugwa mu bisata bitandukanye harimo ica politike ubutungane agateka kazina muntu ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa ivyo nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ndabaye kazi rero mwe mubana natwe mu makuru tubageza ku munsi yoba ayaba ariko aravuga ngo mu gihugu c'u Burundi hanze imbebe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Bamwe bati ese uwahora ari umushikiranganje w'ubutungane Artemone Katihabwa yoba yaragerageje guhunga. Ico ni ikibazo tuza kugaruka ko gusa ikugwa rya Artemone Katihabwa bikumvikana ko ryoba ryari ry'inyegejemwo vyinshi cyane mbere n'ibihangange vyinshi vyari biri inyuma y'iryo kurwa kubera zimwe mu ngingo Artemone Katihabwa yoba yaragiye arafata. Amasoko yacu akavuga ko umushikiranganje Katihabwa yagiye mu buserukizi bw'igihugu ca Burayi Bujumbura asaba visa yiwe y'umukenyezi n'abana biwe muri nzero umwaka wa 2026. Umushikiranganje ngo yoba yaravuze ko yashaka kuja gufata karuki Buraya ari kumwe n'umuryango. Muri ambasade nabo ngo baba barakebwe maze barabaza mu biro vy'umukuru w'igihugu ko urwo rugendo ruzwi. Amasoko yacu akavuga ko umushikiranganje Katihabwa yahawe visa wenyene umuryango barawima visa kugira ngo n'ubundi azogende agaruke. Rero tugiye kugaruka kuri vyinshi biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya fyonde subscribe canke s'abone ni butarafyinda ko kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baramubambira bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze imbebe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure no Muhuza TV. Rero ndabaye kaze muri ano makuru. Abashikiranganje babiri b'ubutungane mu kiringo c'amezi 6 gusa Artemone Katihabwa yatwaye kuva muri myandagaro umwaka wa 2025 gushika muri nzero uyu mwaka wa 2026. Alfred Ahingejeje aramuswe ubashikiranganje kuva muri nzero iheze. Bamwe bati Alfred Ahingejeje yobagiye gufuta ivyakozwe na Artemone Katihabwa. Ikibazo Alfred Ahingejeje afise nticoroshe. Yasubira umushikiranganje akundwa cyane n'abanyagihugu. Mu mezi 5 gusa Artemone Katihabwa yari yashoboye guha icizera abarundi kagiye guhagurukira ikibazo c'ubutungane burenganya abarundi. Hari ibinani vyari vyaratsimbataye mu butungane cyane aba procureur bari monogoje mu kurya ibiturire gupfungira abantu busa no kwanka kurekura abejejwe n'abacamanza canke abajije umunyororo. Artemone Katihabwa ibi vyose yaravyubarutse mu kanya gato arabibogoza. Bamwe mu bajenerali ba CNDD FDD n'abandi bakomeye batangura kugira ubwoba ko uyu mushikiranganje agiye guhungabanya inyungu zabo. Artemone Katihabwa ntawe yatinya na gatoyi n'umupfaso n'umukuru w'igihugu ntiyatinye kugerageza kumuvuguruza igihe amwatse ubuyobozi bukuru bwo gufatana mu nda bidaciye mu mategeko. Alfred Ahingejeje we yajazwe nk'umunyabwoba ku buryo bizomugora kugarura icizere c'abanyagihugu. Inyifato yiwe ntihumuriza. Alfred Ahingejeje aherutse kwandikira abakozi bo mu bushikiranganje arongoye abamenyesha ko harimwo abo yabafashe bariko bakira ibiturire. Muri ubwo butumwa umushikiranganje yivugira ko yigize ubutabibonye akongera agaca basaba imbabazi ngo nibamutunge bamuburane ngo ntawe ariko aradoma ko urutoke. Ingingo za mbere zifuta iza Artemone Katihabwa. Mu gihe Artemone Katihabwa yari yamenyekanye cyane mu guhagarika mu mabanga ba procureur batisunga amategeko, Alfred Ahingejeje we ashikiye guha amabanga bamwe mu bo Artemone Katihabwa yari yahagaritse nk'uko ikinyamakuru ya Burundi giherutse kubimenyesha. Patrice Niyonzima yari yakuwe na Artemone Katihabwa mu mabanga ya procureur wa Bujumbura Rurari yarungitswe na Alfred Ahingejeje gukorera muri TGI Mwaro. Jean-Marie Ndiho kubwayo yari yakuwe na Artemone Katihabwa mu mabanga ya procureur wa Muha yarungitswe na Alfred Ahingejeje gukorera muri TGI ya Rumonge. Aba procureur igihe bakugwa abanyagihugu bariruhukije mbere benshi banditse bavuga ingene bahora barenganywa. Ikibazo gisigaye hano rero nico kumenya nimba Alfred Ahingejeje ari mu ntumbero yo gusubiza mu kazi abari barahagaritswe nuko agiye gutera afuta ingingo zambaye zose zafashwe na Artemone Katihabwa.
amagorwa rero ya Artemon Katihabwa mu minsi yiwe ya nyuma nk'umushikiranganje w'ubutungane. Mu ijambo President Ndayishimiye yavuze amaze gukura Artemon Katihabwa yagize ati ngerega burya hari abashikiranganje bikura, hariho ababwirwa ngo vyaraheze bagira bakugwe bonyene bakaca bikura. Aho yavuga ya majambo Evariste Ndayishimiye yasa n'ukeza Artemon Katihabwa. Muri Kigarama umwaka uheze w'ibihumbi 2025 Artemon Katihabwa yaragwanijwe bikomeye n'ibihangange aranategwa ubwoba ko azokwicwa adahevye kubangamira inyungu zavyo. Mu mugambwe CNDD-FDD naho Artemon Katihabwa yaragirijwe ko yagenye abatwara amasena n'amaparika ataco abajije umugambwe. Mu mpera y'umwaka President Ndayishimiye yariyemeye ko agiye gufata ingingo zikomeye zo kurekura abahejeje umunyororo, abanyororo bejejwe abageze mu zabukuru amaze imyaka myinshi bapfunzwe ariko bataburana nk'uko Artemon Katihabwa yari yabiteguye. Mu ijambo riheze umwaka President Ndayishimiye ntaco yabaye akivuga kijanye n'ubutungane ngo cari ikimenyetso ko atakiri kumwe n'umushikiranganje Artemon Katihabwa. Mu bushikiranganje naho Artemon Katihabwa yararemerewe n'umunyamabanga yamaho secrétaire permanent Rosalie Ahishakiye avuga ko ari umukobwa abo wa Angelina Ndayishimiye. Artemon Katihabwa vyo vyaramunaniye kwihangana kugezaho amubwirira mu nama ngo bugeni wewe batumye kuncunga. Artemon Katihabwa yoba kandi yagiye gutahura ko ibintu vyakomeye agize isanganya ritangaje Gitega. Amasoko yacu yatubwiye ko imodoka irerura umushikiranganje yisanze hagati y'imodoka zibiri, iy'imbere irahagarara giturumbuka, iy'inyuma igonga imwireruye umushikiranganje. Imodoka zakoze ivyo bintu zivuga ko zose zegukira intwaza ngabo zikomeye cyane. Umushikiranganje Katihabwa ngo baratahuye ko ari gasopo ya nyuma ahawe. Nkuko twatanguye ano makuru tubivuga Artemon Katihabwa ngo yoba yaragerageje guhunga. Amasoko yacu akavuga ko umushikiranganje Katihabwa yagiye mu buserukizi bw'igihugu ca Burayi Bujumbura asaba visa yiwe y'umukenyezi n'abana biwe muri nzero y'umwaka. Umushikiranganje yoba yaravuze ko ashaka kuja gufata akaruhuka Iburaya ari kumwe n'umuryango. Muri ambasade baba barakebwe maze barabaza mu biro vy'umukuru w'igihugu ko urwo rugendo ruzwi. Amasoko yacu akavuga ko umushikiranganje Katihabwa yahawe visa wenyene umuryango barawima. Ikurwa rya Artemon Katihabwa birumvikana ko ataminsi ryari risigaje, abanyagihugu barabaye cyane. Bamwe bati none ubu naho ho bahagezweho gufota ingingo zari zitanguye kuzana icizere, aho kurwiza inyifato n'ingingo zongereza kutizegwa n'abanyagihugu. Umushikiranganje Rufedene ahingejeje arakwiye nyabona gutunganya ikiganiro maze agatomorera abarundi intumbero afise zo kugarukira urwego rw'ubutungane mu Burundi. Sivyo gusa biriko bakuri umushikiranganje mushasha kandi yasubiriye Artemon Katihabwa. Ngaho kubahana rero umushikiranganje Alfred ahingejeje yinginze abategetsi yafashe bakira ibiturire ko bo kwihanura. Ubu n'ubutumwa umushikiranganje w'ubutungane Alfred ahingejeje yanditse mu mpera y'indwi iheze muri groupe WhatsApp yitwa Administration Centrale ahuramwe n'abategetsi bo mu mushikiranganje arongoye. Aho yagize ati bakundwa ndabaramukije cyane. Naratanguye kugendera service zitandukanye zo mu butungane. Hari ivyo natanguye kubona aho ushobora kwinjira mu biro utateguje ugasanga wari mu kwakira abamwitura n'uwo ari kwakira bari guharura amahera atari muri comptabilité canke aho bavunjiriza amahera. Kubera ubasuprenye inoti zimwe zirashwiragira, zimwe bakazicara ko izindi zigasanzara. Naje ncamera nk'utabona ariko mu ntunge mu mburane sindabishakana mba. No mudu tiruwari sinkeneye. Abene gihugu nibatunganizwe neza. Mu mabohero abaza kuburana ngo hari ikori batangishwa soit en cache soit le mi-cache bihagarare. Nous devons mettre en valeur l'esprit du patriotisme. Murantunga mu mburane nta numwe navuze ari kumwe wese yiyubare murota Imana. Abonye ubwo butumwa uhazorongoye senare ntahinyuzwe Emmanuel Gateretse yifashe ku munwa arahezagira ati Imana idufashe cyane. Umushikiranganje w'ubutungane yoba ariko ngaringinga barya ibiturire. Ubu butumwa bw'uyu mushikiranganje ngo burateye isoni. Ntivyumvikana ko umushikiranganje w'ubutungane wenyene yifatira abategetsi bariko bakira ibiturire hanyuma kigira utabibonye. Amategeko y'igihugu amategeka ko ako kanya nyene nacahagarika abo bantu kandi bagacibwa urubanza rw'ikibiriraho kubera baba bafatanywe n'itonga mu ntoke. Ni mu mushikiranganje w'ubutungane ngafata abategetsi bariko bakira ibiturire akabareka, mbega procureur general de la République nawe azogira iki? Abandi ba procureur bo bazogira iki? Ese abapolisi bazogira iki? Mbega bapfunzwe bazira kurya ibiturire bo bapfungiye iki mu gihe umushikiranganje yemerera ko abo yafashe atabahanye?
ngasize impuhwe umushikiranganje afite abategetsi barya ibiturire ziva kuki bwoba ari ubwoba bw'uko bo baba murusha inguvu canke nawe niko ameze. Umushikiranganje hahora Artemone Katihabwa yarakuwe abarundi bacika inkokora ko icizere cy'ubutungane kinigiwe mu menshi. Inyifato ya Alfreda Ingejeje ngo yamusubiriyeyo ije ivyunyura. Sivyo gusa kandi kuko hari n'amakuru avuga yuko ngo mukuru yoba yicwa n'abahanuzi. Muti gute? Hari impanuro y'umukozi wo mu bushikiranganje bw'ubutungane yatanze. Nyuma yo kumva iyi nkuru yerekeye umushikiranganje Alfreda Ingejeje yanditse mu butumwa muri groupe WhatsApp y'abategetsi bo mu bushikiranganje arongoye, ivyakurikiye muri iyo groupe biteye isoni. Hari abategetsi banditse ko babajwe cyane n'irya nkuru. Ngo bifuza ko uwasohoye ubutumwa bwa ministre arondegwa agafatwa. Aho kwereka umushikiranganje ko yakoze ikosa babandanya kumuhenda no kumwiyenza ko. Hano tugira tubasangiza ubutumwa bw'umwe mu bagize iyo groupe WhatsApp anegura izo nyifato zitabereye. Ubutumwa bw'unegura abo basangiye groupe WhatsApp yitwa Administration Centrale. Uti mwaramutse neza. Hari inkuru yagaragaye kuri message ya ministre akebura abakozi barya ibiturire. Bamwe mu bari muri groupe yacu bariko bariyamiriza uwayitanze. Mu vy'ukuri igihugu cacu kiragwaye cyane. Biboneka ko hariho bamwe muri twebwe dukora amabi ariko tubazwa nuko amenyekana. Muri twebwe hariho abaca mu ryahumye umushikiranganje bigatuma afata ingingo itariyo. Vyama vyabaye aho nk'umuburanyi bamwima nka revision kandi yari ayikuye kubera birya nyakuba umushikiranganje wacu yashize habona. Imana imuje imbere imushoboze. Utijewe muranibaza nti mbega umunsi hoboneka uburyo abantu bigaragara ko barenganijwe n'abari kubarenganura bisanzura mu kwerekana ingene tubarenganya kubera twapfumbatishijwe ivyo hava bigenda gute. Ubu dutunzwe nuko abo turenganya batagira aho bavugira. Ngarutse kuri rya message naravye neza abayamirije. Nasanze benshi bari canke bigeze kuba mu vyicaro vyatumye bisununura gato. Barafise inzu déplacement n'ibindi canke bashaka guca amanota ariko bitavuye ku mitima. Mbega uwo bahadeba ku buzima tubayemwo bogira de commentaire. Naho nabonye bamwe bandika ngo mu gutangiza inkuru hariho ukorera bonyene yo biherereye bavuga ko kenshi cyane uvuga ukuri. Nikemenyamenya bonyene basoma ivyo wandika imisi yose. Ku bwabo ngo werekanye ko umurundi ari kararenganywa abafise uwundi abariko arakorera. Ibintu nk'ivyo bivuzwe n'umuntu yaminuje za kaminuza birateye agahinda. Ku bwabo gukunda Burundi nugufukira akarenganyo gakorerwa bene gihugu bo Burundi. Ku bwabo nugushigikira akarenganyo ngo niko gukorera Burundi. Nibara ku mutemere. Ubu nyene woca mu mabiro akabaza umwe muri twebwe ko afungura. Ari inzu ari amashuri y'abana nka za kaminuza yiyunguruza yivuze yagwaye canka rwaje uko ariko yitegura pension kubaka inzu azobananezamwo ubuzima akazi gaheze aduga kuraba abavyeyi. Reka ngezaho ni benshi cyane vyonagurana ko berekana iyo bakura amafaranga bari hivyo bintu. Umushara ni muto cyane ntushobora kutubeshaho. Niho rero hava uko kurya ibiturire. Niyo mpamvu uwugwanya kurenganya umwene gihugu bamufata nk'umwansi. Bamwe ngo uwugowe aragoka. Ahubwo twemere ko muri twebwe hari habagowe kandi twemere ko hari habagoka. Tutavyemeye ko biruko twoba tubaye indyarya kabiri. Nje mbona ko bikwiye ko abaturongoye bamenya mu vy'ukuri uko tubayeho. Ahubwo nyabona Institut National de Statistique du Burundi kuryo rija mu gihugu gukora enquête ku bana bagwaye indwara zo kudafungura ikwiye no kugira enquête ku bakozi ba leta muri rusange ihereye aha mu gisagara ca Bujumbura. Imenyo dukora amahera dutunze gutya barongoye kino gihugu bamenye ko igihugu gitwariwe mu bujyaja canke mu kuri. Tutabeshanye dutunzwa hanini n'abavyeyi bakibafise kuko baturungikira utwo dufungura. Turaheza rero tukibagira ko barya barenganywe n'ubutungane nabo nyene ari abavyeyi ari bene wacu ari bo bagowe. Birambabaza ingene harya kubishikiranganje usigaye mengo ni ku bitaro abantu baratonda hakuzura bakabura inyishu zabo. Umuntu arashobora kuva mu cankuzo aje gutora inyishu y'umushikiranganje akirigwa harya bakamubwira ko inyishu itaraboneka. Aha nukubera rero ataca bayatanze kwa sekreteri agasubira inyuma mu cankuzo ngazokwama kunzira kandi inyishu yiwe yarabonetse. Ubwo nubuhemu bukomeye bukwiye kugwanywa n'inguvu zose
amategeko atanga. Nyakubahwa mushikiranganje wacu nabandanya dukebura ariko atohoza amenye uko tubayeho, ivyaha bikomeye bikozwe akabifata natanga akarorero mu kubihana, ariko kandi amaze kumenya uko tubayeho niyereke leta amagogwa yacu hafatwa ingingo zituma abakozi baronka umusharu babeshaho. Ngivyo bidakozwe leta izobishigikiye ko tubaho mu kinyoma kabakozi babandanya gukandamiza abarundi, ariko rero abasahura abagowe nabo nyene ko imisi yaba ari 40. Murakoze. Uko niko yugipfa ngo abategetsi hejuru bafise abahanuzi babi cane ngo barabashigikira iyo biheze bakabikora mu nzira yo guca amanota no kubiyeza ko basokuru nibo bagira bati umuhanuzi mubi asumba umurozi nkuko benshi babitangaza. Ngaho rero amakuru aragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone ne butarafyonda ko kugira ngo tujucikanwa naducikiriza usangiza no makuru bagenza abo bose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No Muhuza TV Imana bahezagiye ibikorwa vyanyu vya misi yose muri ko murakora, amakuru yacu yo arabandanya.